kuri wa 2026 mu Kakaro umwaka wa 2020 abagize ibiro bikuru by'umugambwe abarongoye intara hamwe n'abarongoye Burere bakoraniye hamwe mu mwiherero udasanzwe. Inyuma y'uwo mwiherero rero umugambwe ya PD umenyesheje abarundi n'amakungu bikurikira. Umugambwe ya PD urashima uko amatora yagenze, uko yaranzwe n'amahoro hamwe n'umutekano, maze abahiganwa bose barangwa n'ingendo ya demokarasi, gutyo bashira aho intaye ishize mu kwemera aho abarundi bashize. Umugambwe ya PD urakeza umugwi ujeje gutunganya amatora seni igikorwa cy'iteka wakoreye abarundi, ariko umugambwe ya PD ukanegura uwo mugwi mu byawugoye gato, aho rimwe na rimwe imvugo itajanye n'ingiro, ibyo bituma basubiza inyuma intonde zimwe zimwe z'imigambi. Umugambwe ya PD urashima kandi urakenguruka imigambi ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu na leta mvye. Kubw'ivyo umugambwe ya PD wiyemeje kuzomushigikira no kuzomugamburukira ndetse no kuzoterera igihe cyose yodukenera. Umugambwe ya PD utanguye kwitegura amatora ya 2025 na 2027 ukagira icyizere ko uzoyatsinda kandi uzoguma wemera ishaka rya bene igihugu. Umugambwe wa PD usabye impunzi zose gutahuka mu gihugu c'amavukiro, dusaba kandi leta kuraba ibijanye n'imitahe y'abakurikirana n'ubutungane kugira izo manza zinyarutse zikava mu nzira no kugira byorohereze abanyepolitike boshaka gutaha. Umugambwe ya PD urangije ukeza indongozi zatowe n'abene gihugu nizimaze kugendwa mu mabanga, tubifuriza kandi kuroranirwa mu mabanga mashasha no kubizeza ko tuzobashigikira. Murakoze.